Okay, yes. Reka tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Je nitwa Omri Shanjima ku batubonye no munsi. Tubaye ikaze cyane. Tunabwire ko kuri Agaciro Media dukore cyane ku rubuga rwa YouTube. Niho tubasangiza ivyumviro vyinshi cyane ko ari babwira ko ari ndema butunzi cange ngwiza butunzi tubasangiza ama opportunity menshi atandukanye. Ivyo rero twe tuza kubivuga ahubwo duha micro tuga umuntu akaryo abagafise amakakaduzangiza nk'abarundi. Umunsi tuko turaronka intahe nyinshi z'abarundi bagiye batandukanye bavuga bati uwo munsi turi naho tugeze kubira Agaciro Media. Tuzoza turabereka intahe zitandukanye kandi no hariho izo tumaze kubashikiriza. Rero bagenzi reka tubashikane mu gihugu ca Mozambique tuyage no mu Burundi ariyo hari bimwe nk'ama opportunity ushobora kuba nawe igihugu ca Mozambique wo kwifuza ukijamwo ushobora kubutazi uko abantu babagiye babaho ko bakigwa imirimiriyo nibindi ariko nkuwatembereye ntibivuze ngo caguca intege ariko ninge yo kubwira wasanga iruhande yawe aho uri harani mahigwe menshi uno munsi rero reka tuyage na Blaise ntuzwe n'Imana asanzwe ari mu gihugu ca Mozambique ariko no mu Burundi yakurenga iwacu. Monsieur Blaise tukuramutse cyane. Reka ndabaramutse nyako umenyesha makuru nongeye ndamutse abarundi bose bariko baratugukirana kuri Agaciro Media. Ndamutse muri rusangi abakonzi ibiki kinyamakuru Agaciro Media. Ndabifuriza nkuko mwabivuze kuronka amahoro n'amafaranga mu mifuko yawe. Okay, tugoyigaze cyane. Aya Agaciro Media hiyo murayikurikirana murayimenyere cyane. Agaciro Media ndakunda kuyikurikirana na cyane ko ikunda gushikiriza ibiganiro vy'inkora mutima, ibiganiro bijanye no kwiteza imbere. Ivyo navyo akaba ari ibiganiro bituma umuntu wese ashobora no vuga gushikira indoto ziwe. Nico gituma rero no vuga ngo iyo ndonsa kanya ndashobora kuyikurikirana kugira ngo ushobore kuraba ingene igihugu canje kiriko kiratera. Good. Blaise twavuze ko ari Blaise ntuzwe n'Imana yakuriye mu Burundi no munsi akaba ari kurundira mu mahanga kandi nkuko twe dukunze gushikiriza abarundi n'abarundi kazi ivyiyumviro cange ibiganiro byo bahumura amaso mu bijanye n'iterambere hiyo uriko bikorera imirimo yiwawe mu gihe hari abantu benshi bashika hanze bikabagora. Mugabo tubanze tugaruke Blaise aha mu Burundi mwahavuye ryari? Mu Burundi navuye itarike 18 z'ukwezi kwa12 mu mwaka wa 2023. Yego niho mwaka novuga nafata ingingo yo kuva mu Burundi maze nkanyerekeza mu gihugu ca Mozambique kugira ngo nshobore kuraba ko hari ico naje no shobora gushika ko murabizi ko umuntu abasanzwe afite ama vision urashobora kuvuga nti ko ndondere yankabona biranse reka nja handi nshobore kuraba ko noshobora gushikira indoto zanje. Mwari musanzwe mukora iki ngaha mu Burundi? Mu Burundi jewe nari sanzwe ndi umumenyesha makuru, donc mwakora akazi nkaki wacu. Sabwe? Mwakora akazi nkaki wacu. Ego twakora akazi kamwe nakorera kinyamakuru radio bita Radio CDN ijwi rya Cibitoke ni radio y'aba diaspora iri hariya mu ntara ya kera ya Cibitoke. Niho rero navuga nti bivanye n'uburyo ndonkayo bivanye na vision fise nkabona umengo bizohava bigorana kugira ngo ashobore gushikira vision yanje hakiri kare. Uri muri babandi bavuga ko baba sinzozi zirota umutumba. Okay. Imbere yo gufata iyo ngingo yo kuja muri Mozambique wari wahumvise kwiki kubera ko utahise mikindi gihugu? Inyuma yo gufata ingingo yo kuza muri Mozambique nuko Mozambique ni gihugu kisanzwe kiri hano muri Afrika ariko ni gihugu novuga ngo gisa nikirimo amahoro ngerageje n'ibindi bihugu byose maze kumva makuru yavya ngaha muri Afrika bijanye n'umutekano ngene abarundi tubayeho ngaha muri Mozambique novuga ngo tubayeho mu mwidegemvyo ntangere. Mu buryo bw'amaronderero uko wowe wahumva niko hasanze? uburyo
uburyo bw'amaronderero naho burya biravana n'ingene umuntu donc n'ingene umuntu yumvira kubera ko hari uburyo abarundi bari ino kenshi bakora ubuzi bwo kudandaza donc abarundi rero tuva mu Burundi tuzino tuje gukorera abantu ico gihe rero maze uje gukorera umuntu novuga ngo uraronka ariko uguma nyene ufise vide murabizi ko umuntu abasahana ashaka gushika umaze gushika ino rero haragera igihe navuga ngo imbwa zirakwegereza zirakurya abarundi amahera binjiza ku kwezi iyo usanzwe rero umuntu uvuga ati ndafite envie yo kugera kure hakagera igihe nawe ukavuga ati kubera iki nacyo ntokuguruka amaso nkakora ivyo abandi bakora donc ukava mu gukorera abantu hama nawe ugaheza ukikorera ivyabo ariko donc abantu bagiye Mozambique Malawi Zambia cyane cyane reka mvuge ivyo bihugu bitatu kenshi tubumva mu budandaji bivuze ko abantu b'imvukira zo ngaho ivyo kudandaza ntavyo bazi ntibavyerekwa narije ko tuzi burya abagwiza tunga nkunze ukivuga tuzi haba mu gihugu iwacu haba ku rwego Afrika no hanze ya Afrika abazwi bose nk'abagwiza tunga n'abadandaza none muri ico gihugu abantu baho ntibadandaza ugiye kuraba bino bihugu burya ni naco gituma uza gusanga abantu bari muri ibi bihugu kenshi badandaza donc abantu donc nkuko wabivuze muri Malawi Mozambique Zambia mbere ugiye gushiramo na Zimbabwe uza gusanga abantu baho n'abantu ibintu byo gukora cyane gose ibicire yabo kindi naco n'abantu bakunda kuryoherwa cyane gose bishobora gutuma rero iyo uri kuradandaza burya ngira turaza kuhashika mu bintu bijanye na entrepreneuria birasaba ikintu bita discipline rero novuga ngo kuri bo akantu ka discipline karabagora bituma rero iyo bariko barakora ivyo bikorwa uza gusanga batari ko baratera imbere cyane ariko nk'abarundi canke abandi banyamahanga iyo bahaje kubera uko kuntu bo baza bari determine urashobora gutera imbere cyane gose novuga ngo mu buryo bunyarutse warashitse hiyo wakoreye buryo umuntu igihe kingana iki cyangwa sinzi ko wakorera ishira hamwe nuko wakorera umuntu runaka mugabo wabikoze igihe kingana iki kugira ngo urinda ucufata ingoti canke bikunde ngomba gukora gwanje jewe nuvuga ngo n'umuntu yasa nkuko ari muri famille namukoreye ikintu kingana na mezi 10 maze kumukorera amezi 10 niho nabonye amahera yinjiza ku kwezi nkabona nanje amahera mpemba ku kwezi hanyuma ndaheza ndavuga nti eske jewe amahera yinjiza ku kwezi jewe ntiyombera aho rero Yesu kiraza ati burya na jewe no ushobora kurondera ingene ushobora kurondera umutahe kugira ngo ushobore kuraba ingene ushobora gukora ibintu wanje ariko mu mezi 10 warose umutahe kweri ugutangura kudandaza umbaje ikibazo ciza cyane mbere turaza no kuhashika mu byo natubiye kuza kuba tunasangira burya gikuru mu ibintu bijanye no kwiteza imbere muri entrepreneuria ntabwo ari umutahe igikuru ni avoir esprit d'entrepreneuriat umaze kugira iryo shaka ukamara kugira iyo esprit bavuga ibisigaye biraza mu nyuma bon okay uno munsi umuntu ekarabaza umuntu ati mbega hajya burya ubayeho mu buryo ushaka donc ku buryo twavuga ngo uko ubayeho bingana n'ivyumviro ufise wari wese kugira ati oya no maze habuze iki habuze umutahe nangaye ico kibazo cya kiburi nyisho ego none kubwa ga Blaise kenshi na kenshi aba entrepreneur bita n'abalidere kuko urumva ni umuntu yadukana ikintu atanu umwe ariko yakimushizemwo ngo gira ibi mugabo wibaza ko mu entrepreneur ni bivukanwa cyangwa birigwa ku mu entrepreneur novuga ngo ivyo ncandabizana mu kintu mu vyigwa bibiri hariho ikintu twita mw'ibintu bijanye na entrepreneuria kuko hari ico ntababwiye sanzwe kandi ndiko ndakurikirana inyigisho zijanye n'ibintu vya coaching muri development personnel novuga ngo ego mw'ivyo rero ndiko ndakurikirana mw'izo nyigisho hari ikintu twita
fixed mind hamwe na growth mind. Umbaje ikibazo ciza ati mbega kuba entrepreneur umuntu arabivukana canke aravyiga. Novuga ngo hari ubwoko bubiri bw'abantu bivanye na mind dufise. Hari abo twakwita fixed mind n'abandi twita growth mind. Umuntu rero yisanze muri umugwi wa fixed mind n'umuntu kubwiwe yiyumvira ko ikintu atagishoboye bitoshobora gukunda ko ashobora kuciga. Nk'akarorero warize urabizi, hariho umuntu mu ishuri ushobora kumubwira ati matematike ugasangira mugora mu kwishura kubwira ati jewe uko vyogenda kose nawozana nyokuru na sokuru ukazana n'abavyeyi banje bose niwe batise mugashirako jewe ibiharuro ntabyo noshobora kumenya. Uyu rero ari mu mugwi ufise fixed mind. Ariko kandi hari abandi bantu bari mu mugwi wa growth mind, abona abantu nabo bakubwira bati même si iki kintu ntakizi ndizera ko nshobora kukimenya, haba muri development de l'effort ashobora kuvuga ati ndashobora kwigisha jenyene canke mu maplanti mu kurondera aba coach canke mu kuja kuvyiga ama formation canke akagira ico no kwita perseverance muri iyo domaine, agakora amakosha akaza arakora amakosha mu nyuma agaheza akamenyera ivyo bintu. Mu ijambo rimwe rero ibi vya entrepreneuria ntibivukanwa ahubwo birigwa, ariko ça dépend na choix y'umuntu. Singira ngo haririze cyangwa ndakopoze mugabo je nibuka tukiri abana ku mashure hariho akantu kagaragaza yuko abantu usanga aba entrepreneur bamwe ariko batari bose. Mugabo umuntu ugasanga yarakuze yarabivuyemo. Nk'akarorero abana twashobora gukina amabiye ugasanga urose menshi ucuyadandaza ku bandi bana canke ukagira bijya bintu banyonga bana bakaza baraguha impapuro niki. Kariya kantu kagaragaza ko umuntu twageze ku bitahuro dukuze. Igihe ari esprit entrepreneurial mugabo dukuze ugasanga mu kibano sinzi ko ari kibano nuko byagiye biragenda gute umuntu byaramuvuyemo Burundi. Ego ico nashono kivuga ko ruca tuja mu vyigwa bijanye n'ivy'inyifato ama psychologie na sociologie, arico tuyita comportement inné et comportement acquis. Comportement inné ni inyifato umuntu avukana bivanye n'abadescendants biwe ku bavyeyi niki. Hamwe na comportement acquis nayo ni inyifato umuntu yiga kiri muto akagenda arakura bivanye n'ikibana rimwe. Rero na entrepreneur irashobora kuva muri esprit donc muri comportement inné donc ndemano mu gihe wakuriye mu muryango wavukiye mu muryango w'aba entrepreneur. Ndashobora guha akarorero ugiye kuraba abahindi benshi nino muri Mozambique ndiko ndakubwira abahindi bariyo, aba Bangladesh bariyo, uza gusanga bazananye n'abana babo n'abagore babo. Ico gihe rero bivanye na l'entourage na l'environnement wakuriyemwo urashobora kuba influencé par l'environnement wakuriyemwo. Aho mbere mu Gifaransa hari akagani bita ngo hari akajambo bakunda kuvuga ngo donc l'entourage influence le comportement. Novuga ngo ugiye kuraba rero aho umuntu yagiye akurira biri mu bituma n'umuntu donc biza kudetermina uwazoba amaze gukura amaze kugera mu bigero. Okay. None nkubu iyo umuntu yamaze kugira dufate iyo esprit entrepreneurial reka mbere hasi iyo esprit entrepreneurial nimo umuntu atayifise iyo kora kingo yigire ko nibaze nta muntu umwe atarota gutera imbere. Iyo bigenza gute? Urakoze cyane gose. Imbere yuko twinjira ati mbega umuntu yokora kugira ngo wagiriye esprit entrepreneurial, reka ndakwibutse ko reka duhere umuntu akivuka uko wanabivuga ati tukiri bato. Umuntu wese akivuka aba avukana ico twokwita esprit d'égoïsme cyane ukwikunda muri we. Andashobora gutanga akarorero umwana uzora umwana akiri muto umuguriye igitumbura munyuma ukamusaba ati mpako wewe niyibuka ko ari wakiguze ntaguha. Turafise ukwikunda urumva turabivukana. Yego. Donc uko umuntu rero agenda arakura esprit igenda iri develop ki develop haragira igihe rero iyo umuntu amaze gukura bikaba ngombwa ko atagihabwa ahubwo yironderera bivanye n'imyaka afise.
iki gihe rero ni ahantu uza gusanga hari umujene afite 18 ans 20 ans 17 ans 16 ans donc akumva isoni zo gushobora gusaba ikintu mama wiwe iki gihe rero haca haza ikindi kintu cidevelopa muri we kuko byose burya bibera muri cerveau mbere yuko mbandanya ndagumunda kubwire ngo hari akantu bavuga ngo imbere yuko amafaranga agaragara mu isi iboneka cyangwa agaragara mu mufuko abanza kugaragara mu mutwe iki gihe rero iyo umuntu amaze gushikana iyo myaka mu 20 18 ans hariho hormone bita dopamine hormone donc de loisir yimaze kwidevelopa muri we biratuma rero hariho ikimusunikira kuryoherwa kuko ni hormone ituma umuntu aryoherwa kuryoherwa navyo n'amafaranga bigaca bituma rero adashobora kuja gusaba amahera papa wiwe yo kuja mu kirori canke yo kuja muri bijya bintu nyene vyo kuryoherwa bigaca bituma rero agira esprit competitif yo kuja kurondera ayo mafaranga kugira ngo ashobore guhaza ya dopamine ikira musunikira mu bintu byo kuryoherwa naho rero wa munezero yarakeneye esprit entrepreneurial igatangura no vuga ngo kwidevelopa muri we ariko rero twese ntabwo manifesta cyo kimwe twese nitwifata cyo kimwe imbere novuga ngo yiyo dopamine kubera ko twese tugira ego tugira ubushake bwo kurondera amahera ariko tumaze kuja ku isoko ryaho baronderera amahera tuhasanga imbogamizi hariho rero abahitamo kubivamwo hariho abandi bacika intege hariho abandi bashobora guca mu mahakosi niko novyita mu tuyira tugufi kugira ngo bashobore kuronka ivyo bintu hariho rero n'abandi twita les bâtisseurs abapambanyi bo bavuga bati ko bimeze kose ntegereza kuronka amafaranga ariko biciye mu nzira yo gukora hama maze nkashikira itungarirama aba rero novuga ngo nibo twita rero aba entrepreneur aba bandi baca mu mahakosi aba babivamwo aba novuga ngo n'abayinyoha niko twobita tukatubita bayinyoha rero aba bapatisseur iyo umaze kuba umuntu uvuga ati joko bimeze kose negerezwa kurondera itunga kama giwanje hariho rero ibintu utegerezwa kuba ufise canke mu gihe utabifise ukabidevelopa kugira ngo ushobore gushikira novuga ngo itungarirama okay kura none nk'ubu uravye dufate nk'umuntu aka esprit entrepreneurial agafise igihe akashobora gukora hariho hose mumbaje ikibazo ciza cane gose hamwe novuga ngo oya noba mbeshe kandi hamwe novuga ngo ego naho nyene noba mbeshe nza kubisigura mu mico ibiri kugira ngo umuntu akore ibi donc iyi business birabona na environnement rimwe ndashobora gutanga akarorero ntushobora kuja gukorera business ahantu hatari circulation de la monnaie cyangwa ahantu hariho ikintu twita inflation de la monnaie ahantu amafaranga gumata agaciro umwanya ku mwanya dollar riduga rimanuka ico gihe uri umu entrepreneur donc visionnaire ubona kure aho hantu kirazira kuhakorera kuko umwanya n'umwanya entreprise yawe ishobora gutomba en faillite ariko kandi novuga ngo muri entrepreneuria nyene hariho irindi jambo riri mu rurimi rw'igifaransa abakunda gukoresha solution problème solution problème novuga ngo ku entrepreneur ahantu hose hari ngorane entrepreneur ahubwo abahishije kuko pour lui niho ashobora kuza akadevelopa idea yo gushobora kugira ngo ashobore gutorera inyishu iyo ngorane ihari rero novuga muri make mu micibi birashoboka ariko kandi ntibishoboka muri make donge dufate nk'ahantu hakenye ntihigaragaza ko hari ibibazo bitari bike kuko haba hari ibintu byinshi bitararonka inyishu kiba ari ikibanza cyiza ku entrepreneur aho hantu urabanza ukaraba mbega ngoma ndahatwara iki kuko nk'ubu nk'akarorero ashobora kuba ari nk'ahantu hakenya amazi ugashobora kuvuga ati même si hakenya amazi jewe ndashobora kurondera ingene nimba ry'amazi yo mu kinogo nkayaduza hama nkaza ndagurisha ku ibido ico gihe urashobora kuganya ariko kandi ntushobora kuvuga ngo nuko babuza amazi ngo par exemple ngo uvuga ngo
ngoma ndahazane nk'akarorero hinguriro reka dufate nk'ihinguriro ry'amabati niki ahantu barinze babura amazi uca wumva ko kugira ngo bazoronka amahera yo kugura amabati ari kibazo ariko urashobora kuvuga ati ko mata amazi ahari bashobora kuba bagwaye inzoka reka nshobore kuhashira farumasi ko musana ashobora kuronka abakiriya b'imiti ivyo byose rero nivyo uhezo kicara ukiga okay nk'uyu munsi urana no munsi turavye abarundi benshi baja kurondera mu mahanga nawe ubwawe urimo nawe waragiye uwo munsi sinzi iyo esprit entrepreneur cyangwa ubumenyi umaze kugira mu bijanye no kwishingira imirimo ubumenyi uno munsi ufise bushobora kuba busumba ubwo wari ufise ukiri ngaha ariko uyu munsi yaba ufise nk'ubwo uri ngaha wogiye hanze cyane ntiwogiyeyo yaba narifise ubumenyi donc yaba haruna narifise ubwo bumenyi ubu sinoba nkigiye ahubwo noguma mu Burundi kubera iki kubera ko mu Burundi turafise ikintu bita marché non saturé no kuvuga turafise isoko ricagutse umuntu arashobora kwiransa mu madomene menshi ha mu muntu agashobora kuronka abakiriya vyoroshe ya nuko rero nariko ndavuga yaba nari abantu nk'ubu abantu bariko baradukurikirana bava bavuga ati nyabu nabugiye umuntu karashikuza umuntu wese arafise ingene abibona ivyo abantu baravuga ko kuja hanze ni vyiza kuko biratuma wiga ariko burya sibo abantu bose bari hanze si bose bahiriye ikindi naco umaze kubura umunyamahanga naho navuze ko hano muri Mozambique tubayeho neza uri umunyamahanga nyene hariho amadroit utabure kuriwe kuronka nkuko uburi wanyu ufise amadroit novuga nka droit total yego aha rero mu Burundi novuga ku bantu bahari baba jeune mbese aba jeune gusa no ku bantu bafise ubuzi novuga ngo ni endroit nziza yo gushobora kugiriramwo ibintu bijanye n'entrepreneuriat okay ariko naiki kibazo kije gikunda kuza ni aha mu Burundi nokoze iyo abana ari umutahi none ikibazo nta mutahi mfise kandi zimuna naho no urondera kuri uwo muntu afata ingingo ati reka nje ari mu mahanga nsume ubumenyi nsume donke nzane nayo mafaranga no ufata nk'umutahe byose sawa kubwanje ndashobora kuvuga nti ego ariko oya ati ego kubera iki bacumugane mu Kirundi ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze ego urashobora kuvuga ngo ninaja hanze ndashobora kuronka ariko nakubwiye ko abantu twese turi hanze ntabwo ari twese twagiriwe amahirwe yo kuronka ari ababuze nakubwiye ko naje muri 2023 harabona sanzino donc babuze n'itike yo gutaha none abo babuze kubera iki abarose kubera iki ni cya kindi nakubwira la discipline burya ibintu bijanye na entrepreneuria birasaba kugira discipline ukamenya vision yawe hamumaze kudefinisa bien donc vision yawe nico ushaka donc les objectifs à atteindre biratuma hari ibintu bimwe wipriva nakubwiye ikintu bita hormone bita dopamine ni hormone idusaba kuryoherwa iyo hormone rero ibidashoboye kuyikontrola mu mubiri irashobora kugutuma ukora ivyo utokoze cyane cyane ugasanga uri kurirukira mu bintu bijanye n'amaloisir sexuelle ukunywa inzoga birengeje ico gihe rero bigatuma utakaza intumbero okay none nk'ubu dufate wewe uri muri ico gihugu ca Mozambique est-ce que Mozambique kuraba nova gute abaja kurondera mikoro ni heza kuri bo cyangwa mbega mu badukurikirana ntiyabuze n'aba grossiste usanga ari abadandaza banini naho nyene ubona naho gushora imitaye cyane burya abarundi turafise akantu ko kudakunda kuvuga ukuri
nukuri ku bwanje novuga ngo muri Mozambique ni igihugu ciza cyo kuzaramwe imitahe ugakora ndizera ko waje ufise icuze gushikako ntabwo ushobora gusubira inyuma imbokoboko. Ego mbere ku bantu bafise imitahe, ku bantu bafise amakapitale manini, simbona n'abantu birirwa baraja Buraya za France za Belgique, simbona nico babagiye gukora. Uti rero nta mpamvu yuko umuntu araja hari Buraya yo kwizera ngaho hafi. Ku bwanje jewe ntabwo no aho ngeze ubu numva umengo sinoje Buraya. Kandi no muzi dufite abantu hafi ya bose barota kuja Buraya. Byose bivana n'ikintu. Donc abarundi turafise umwete wo gukora. Ariko turabuze ikintu bita ubumenyi. Yego wariko uravuga ngo nariko ndavuga nti abarundi turafise ingabirano Imana yaduhaye iruta izindi, ingabirano yo gukora. Ariko twaragize handicap canke sinzi ngene noyita mu Kirundi, twaragize handicap mu bintu bijanye ubumuga runaka. Twaragize ubumuga mu bintu bijanye n'inyigisho. Inyigisho izihe? Uvuze inyigisho izihe? Nagomba rero ndabize ko ndaguha akarorero mu bijanye n'inyigisho za entrepreneuria. Uzogende mu wa mbere primaire. Ubaza abana bose ati mbe gushaka kubiki muri kazoza. Kandi ndabizi ko nawe wabiciyemo, abariko baratwumviriza nabo nyine baraza gutanga ubuhamya cyangwa baraza gutanga intahe. Benshi bakubwira ko bashaka kuba abasoda, bashaka kuba kubwira kuba mukuru w'igihugu, ministre, député, DG, umuganga. Ariko ni bake bazokubwira ko bashaka kuba nk'akarorero nk'umukomersa, ni bake bazokubwira ko bashaka kuba nka Rujugiro canke Siyoni. Benshi ivyo turavyinyora. Ikibazo bwana Blaise nibaza ko kiyabani mu kibano aho abo bana baba bari bavuga ivyo, nta bantu bicitegererezo bahari, abaroro modo mu kibano cibashobora kuba abona umuntu munini abayeho neza, n'umuganga, n'umwarimu, n'umusirikare cyangwa n'umutegetsi runaka, ntarigira abona umukomerza runaka ateye imbere. Ego nico rero nariko ndavuga ngo twe twarabuze ama information, twarabuze inyigisho zishobora kutwereka ko burya ahubwo amafaranga ntari mu buzi bwa leta, amafaranga ari mu kwikorera ivyawe. N'aba bantu rero bagiye Buraya niho nagomba kugaruka. Bugiye Buraya biragoye kugira ngo ushobore gushinga entreprise yiwawe, biragoye kugira ngo ushobore gushinga kaduka naho ko bari gato iki wawe biragoye. Kuko bwa mbere hariya hari marché, nuvuga amasoko ya hari serre, nuvuga ngo usanga hari amagazini manini. Kandi kugira uronka amapapie yo gukora hariya biragusaba kuba ufite umutahe munini, bigutwara uburyo bwinshi cyane gose. Bitandukanye no muri Afrika, kuko muri Afrika haracariho marché non saturé. Ico gihe rero maze kuja Buraya bizokugura kugira ngo créer business yawe, aho uzogenda ugiye gukorera muri entreprise, uzogenda ugiye gukorera abantu. Ico gihe rero ntabwo ushobora kuba umu independent, ntushobora kuba umu entrepreneur ukorera umuntu. Hari ico twita système monétaire. No kuvuga système y'amafaranga, izungurukwa ry'amafaranga. Umu entrepreneur wa vrai ni wa wundi ajyama amafaranga agakora ajyamye. Naho abasinziriya systeme yo kagumira kirakora. Ariko wowe ni waje Buraya ni wagwara ntuzohembwa. Yego. Ariko uri ngaha muri Afrika ufise business yawe, ufise pharmacie, waragize entreprise nto iri hingura amaji, biroroshe naho gwara abakozi baguma bakora. Nico gituma rero ko brand mvuga nti aho ngeze kuji Buraya ndabona umengo no bandi ko ngihenda cyane. Ariko bwana Blaise kuba uvuga ati abarundi burya bari n'impano benshi badakunze guha agaciro yo gukora cyane, none ko bakora cyane twatubona mikoro ari make. Koko ico kintu tuzasanga koko barakora cyane, canke nimba bakora cyane koko babikora neza.
ikibazo rero naho kigaruka gukora barakora ariko kibazo aho kiri ntibabikora neza nk'ubu no guha akarorero leta yacu y'u Burundi yarashizeho ikigo bije na payeje bijanye n'ivyo gutunganiriza ugwaruka mu bintu mu migambi donc abafise imigambi badafise imitahe ego ariko ndazi ni benshi uzosanga bariko birukira mu bintu bita business plan akagenda gukoresha business plan y'ikintu atumva ico gihe rero ni nko kugwa muri Tanganyika utazi koga usanga wabaye noye gukora urabizi nivyo ariko kubera ko ivyo ugiye gukora atavyuzi utazi mbega bisabiki mbega ninahura n'imbogamizi nzobyifatamwo gute ico gihe rero usanga hariho gucika intege mbere ugaca usanga bamwe bariko barabivamo icari kuba ciza none cari ko bikiye icari kuba ciza kuri leta y'u Burundi yari kugira accompagnement kwa ma cooperative ku ba jeune hakaba ama formation ya coaching canke y'aba mentor kugira ngo bashobore kwereka neza ugwaruka mbere bakakompanya ugwaruka mu nteguro y'imigambi Rwanda y'imigambi mu gihe imigambi ikirakogwa no mu gihe imigambi maze gukomera bagashobora kubereka kuko nk'umuntu ashobora ariko nubundi ivyo paeje isanzwe bikora sabwe paeje nubundi isanzwe bikora ivyo isanzwe bikora nivyo ariko mbega lo manière babikoramwo woza kiga karaba eske aba bajene nk'ubu nk'ufata ama cooperative amaze guhabwa buryo yego tworaba ayamaze kuba hishi twotora tungana gute ya ico gihe rero nta vyigwa ndagira ariko ndiko ndakurikirana ama réseaux sociaux ndabona ko umengo ugwaruka rwinshi rwo mu Burundi baridoga ko umutahe ntawo iki ariko ivyo navyo birerekana ko batari forme none koko nk'ubu wumvise nk'umujene ariko aridoga ko atamutahe koko ababuze umutahe canke ababuze umugambi mu gihe iyo paeje hari kandi navuga ati abanyamigambi nibaze dukorane ico gihe ababuze ico no kwita ishaka ababuze ishaka burya imigambi hajya barayifise mu mitwe yabo ariko mbega iyo migambi iri bien ordonnée irapanze ku buryo idashobora guhura n'amariske kuko muri entrepreneuria hari ikintu bita les risques utegereza ikintu utegereza guhura naco ariko en vrai entrepreneur agira ico no kwita risque calculé donc mu kirundi yacu turabivuga gute nukurinduka mu kintu mugabo wize ko neza ego mu kirundi nshobora kuvuga ngo ni ibyago byizwe ko neza ego iyo amaze kuza rero iri jambo ibyago risque ugwaruka rwinshi ruca rugira ubwoba mbega nyaje gufata iryo amafaranga y'abandi bica bihomba y'abandi nta momberako ari haho rero nakubwiye ko paeje imbere yo kubaha amafaranga yategerezwa kubanza guforma abo bajene navuze avant pendant et après iyi formation rero yava niyo formation de base kuko uza kwinjira mu kintu wamaze gutegura umutima ati ibintu ngiyemo ndabizi ko birimo amariske kandi aya mariske kugira ngo nshobore kuyagwanya nzigenzuko ariko kenshi ntabyo ushobora gusanga paeje ihereza formation abamaze kuronka iyo ngurane ico gihe naco ntibishobora gukunda nko kuja gusova umuntu yaguye muri Tanganyika yamaze kunywa amazi yamaze gusomanuri no kugufira ashobora kugufira kugira urinde umusova ni hamana Mbo ichapa eje nibaza ko kireka kuko nibaza ko bidakogwa gutyo ariko ciza nabo uko babikora kose biri ku nyungu y'ababikoregwa Blaise kandi tunashimiye na leta y'u Burundi burya nko mu bihugu nagiye camwo na Malawi burya narayiciyemwo Mozambique ibigo nka paeje nta bihari novuga ngo kugwaruka n'akaryo keza novuga ngo namahirwe twagize kugira leta ishobora kwiyumvira ku bajene
Okay, Blaise tuje kurangiza kuba umunsi yari ugwaruka gwinshi rubuza akazi paeje irahari nko kubivuze ati ibihugu byinshi uzi nta mugambi wa leta ubikora gutyo muri Afrika hama hariho na réseaux sociaux nayo no munsi je gutunga abantu yumvise umuntu umujene runaka ubona ko akiri muto atahora ibintu ahubwo ngo yarabuze akazi wowe bitanga gute ni bya bindi nakubwiye nta buzi bubuze mu Burundi ahubwo turabuze amaformation ugiye kuraba ku kintu uvuze cya internet ya réseaux sociaux benshi mu Burundi tuyajamo turiko ngaruka kuri ya dopamine chercher loisir donc benshi tuja muri TikTok tuja muri Facebook tuja muri za Instagram mu kwiryohera kugira ngo duhaze ya hormone ya dopamine yacu bya bintu irikira dusaba ariko ugiye kuraba nko muri bihugu dufate nka za Guinée Equatoriale ndatanga nakore muri Cameroon usanga abajene benshi bariko barirukira ikintu bita digitalisation donc ibi byo gukora ku buhinga ngurukana bumenyi nyene yego ico gihe rero baraheza bakinjiza amahera baciye kuri YouTube baciye kuri TikTok Facebook ariko twebwe bitandukanye n'aba bajene bacu abajene bacu mu Burundi mbere bari talentueux barabizi cyane ariko benshi babikora kugira ngo bahaze ya hormone dopamine donc ukwiryohera bunguka igikundiro mbwa ntibunguka amafaranga okay Blaise sinzi ko ari kandi kantu mworenza ko sino je numva musangije abarundi ibintu byinshi kabisa akantu ushobora gusa kurenza ko ni kubwira abaje ni kubwira urwaruka burya amahanga nivyo ni meza kumva bashaka kuyajamwo ariko ikindi naco nta hantu na hamwe woronderera utoronka kandi nta hantu na hamwe utoburira muri make amahigwe ntara ahantu amahigwe ari mu muntu kandi aranayarema yoyo yego amahigwe umuntu yitegure kuyarema ntibire ko ari gihamana kizomugwako na cyane burya twakuze twumva bavuga ngo amahigwe arabaho nivyo arabaho ariko amahigwe abaho kubuzi kuyugururira donc ni vya bindi bakonze kuvuga ko ahura n'umuntu yiteguye sino utiteguye ntanamenya ko ari iyo ntamenya ko bahuye nuko Monsieur Blaise ntunzwe n'Imana muri Mozambique reka tugushimire cyane kuri bino vyumviro mu shoye gutusangiza ndabashimire cyane shimire Agaciro Media novuga ngo ku bikorwa mukora ni bikorwa byiteka kubera ko ugiye kuraba monde turimo ubu ku muntu atadandaza biragoye kugira ngo ashobore kuzobaho mu misiri imbere nuko murakoze cyane reka kandi dushimire cyane mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikirana twasangiye ibiyago byinshi na Blaise kandi twabisangiye namwe kuko mwashoye ku mwanya mwiza wo kudukurikira kino biganiro reka tubasabe mugisangiza abandi mudutere byiyumviro mbega niki kindi mwumva toba yagirako nawe ushobora kuba uri kudukurikirana uri mu mahanga niki umva twoyaga uri kudukurikirana uri hehe twandikire muri commentaire nimero ziri ngaha nyene muri video bashaka kuzitora ibisigaye dusangire bino biyago son excellence se barundi ngo umuntu wose uronka ico ufungura no mufuko ubika amafaranga rero je nkunze kuyahagararako ni yaryosha ubuzima ni yaryosha amahoro niyo aryosha n'amagara meza nuko tuzohure mu biganiro by'ubutaha muri kumena Omdi Shajima bye bye